icubahiro mana yacu ushobora byose, icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, banyakubahwa mwese muri hano, umwe wese mu cubahiro ciwe. Ngomba fata aka kanya nanje kugira ngo shimire Imana kubw'uyu mabukwe turiko turasezera uno munsi. Ndagomba gushima Imana sintevya, ni ku bintu bibiri cyane cyane nyamukuru. Icambere nuko uyu mabukwe twabanye neza, bimwe bakunda kuvuga urwanko rwa inabukwe n'umukazana. Twakuze twumva babivuga ko hariho urwanko rwa inabukwe n'umukazana. Ndashima Imana yuko arinze atahuka amahoro, ubwo rwanko atago nabonye. Ntago nigeze mbona, uretse ko uyu mabukwe yambereye umumarayika. Sinzokwibagira umunsi umwe jewe umuhisi Petero Nkurunziza amaze kugenda ku rugamba, nasigaye mu bibazo bitandukanye, harimwo n'ibibazo byo kuronka ivyo gufungura bigoranye. Ndibuka ukuntu yatubereye umumarayika w'umunyokuru. Ico gihe twari twaherewe ivyo gufungura, twaherewe inzu twayitunganije neza. Burya inzu kumburi igira ubucafu niyirimwo ubutunzi bwinshi canke ifise byinshi. Twebwe twari twaherewe atanikara, atanumunyu, atagiharaga, atakintu na kimwe dufise mu nzu, aho twahora tubika utuntu twahakorofye neza, hameze neza. Tugenda vyibuka utwanyuma twari twadufunguye kuwa gatandatu, hanyuma atani faranga afise ku mufuko na rimwe novuga ngo nogura umukate canke ikiro c'umuceri. Hanyuma bukeye mu gatondo ndabwira umukobwa twabana, ni rero ejo burya ntituzofungura, ariko nzoca mfata abana ndabarungike kwa mukuru wanje kubera twaba hafi yabo. Ndabarungikeyo tuvuye gusenga n'umukozi kugira ngo bafungure. Nca ndamubwira uwo mukobwa kuze twari kumwe, ni wewe tuzoca dutaha muhira twicare. Twaheruka kumva intahe y'umukozi w'Imana yabuze ivyo bafungura muhira. Abana batarashika abwira madama ati fata amasorori agaragara ayashira ku meza kujya bama bato tondeka, hanyuma abana baze bayasangaho. Hanyuma umudamu aratondeka, abana bashitse bararyoherwa, bicara ku meza. Rero wa mukozi w'Imana kiratangura arasenga ntiyaca kubera azi yuko atabirimwo. Ashima Imana, aravuga, asengera abantu, asengera ibintu byose. Abana ati papa nawe aratebeje, kumbe ntacyo kiri muri ayo masorori. Hanyuma mugakiri karasenga yumva umuntu aradodoye. Hanyuma madamu arasoboka aragenda aramuraba, asanga n'umukristo wo kuri eglise, afise n'igapo rininiya niyashunyisha. Aje yiruka kiramubaza ngo none mwahejeje gufungura? Acaramubwira ateka nitwari bwafungure. Acaravuga ati ndabasavye mufungure ibigwanje. Ati Imana yambujije amahoro, irambuza amahoro ngo ninteke sinzane bibisi, ariko nteke ndabagemurire mufungure ivy'iwanje. Ati none ndakwinginze mufungure ibi byo kurya vy'iwanje. Wa mama aratwenga caragenda aterura ya masorori. Abana babona ateruye ibigara. Ati kumbe mwari mwashizeho amasorori agaragara. Abana baratangara ati nico gituma papa yasenga daheza. Mugabo aca bashira ku meza ivyo vy'uwo muntu. Nanje rero ndamubwira nti nitwashika muhira ca twambura impuzu twaje janye gusenga, duce twicara natwe tugire ikijya gikogwa cyo kwizera, dusengera amasorori agaragara, turaza kubona Imana. Hanyuma turashika impuzu. Abana nkuko nabivuze nca ndabarungika kwa mukuru wanje n'umukozi kugira bafungure. Baragenda barafungura, twebwe tuca turicara hano duhejeje twikazanuye tugira dusenge. Nza numva umuntu adodoye aradodora. Hanyuma tugiye kumuraba dusanga nuwo twaba muri studio, mu nzira imwe ama studio n'ama apartment. Dusanga nuwo muri apartment itwegereye. Hanyuma caravuga terega mwaronse umushitsi nimwabimenye
tubimenye. Hanyuma turabaza tutumushitsi nyabaki, ati numushitsi yabagemuriye ibintu yabishize ngaho iwacu kubera ngaho hari hugaye. Hanyuma tuce turagenda turabitora dusanga yatugemuriye umufuko w'ibiro 50 vy'ibiharage, atugemurira wa mugereni bahora batanga mu mpunzi w'amakoto, atugemurira igitoki, atugemurira na kagaseke yari yagahitanye kagaseke k'imboga z'ibugarama. Hanyuma acara urumva kubera atadusanzeho acagenda kwa mukuru wanje abari haguma turindiriye. Hama turabitora turabitwara twumva turatangaye, bimwe byo gusenga urumva ko tutabaye tukibikora. Duca ahubwo dutonora igitoke urumva turateka. Hanyuma biriko birabira nca ndavuga nti reka ngende kuraba uwo muntu yatugemuriye, kuyana namubajije none watugemuriye arihe. Baca bambwira ngo yagiye kwa mukuru wawe. Hama nca ndaja kumuraba, ngize ndagenda asanga ni mabukwe. Nsanze ari mabukwe ngira ikigumbagumba, ndavuga mabukwe ari mu bibazo, bari mu ngorane, hari muri bijya bihe nyene baheruka kubabomorera, bari mu ngorane nyene yaje gusaba indaruyo nyene, nkumva ntiyari kutugemurira n'ingorane arimwo, nari nzi ubukene. Ariko kumbe kwa gukunda kurima yari yarimbuye ibiharage acaratuzanira. Rero icyo gihe mabukwe ku mutima cyane gose. Hamana nca ndamubwira nti ngo dutahe rero turajana muhira. Hanyuma dushitse mu nzu acarampa amafaranga, nca ndamubwira nti nyoko nije nibaza ko mukuru wanje yakuzimanye, nijewe ntafana mfise, ndakuzimana urumva nta na kimwe mfise, ndakuzimana gusa turasangira igitoke dutetse. Acarambwira ati hariya bamfunguriye. Hanyuma acarampa 5,000 ati hari rero genda mugura agafanta munywa. Nca ndamubwira nto yanyoko jewe singura ifana, ndeka ahubwo nje kugura umunyu kubera nubundi twari dutetse igitoke kitagira umunyu, reka nje kugura umunyu ngure n'amamesa. Kera twarakunda amamesa murabizi, ngure n'amamesa nce ngura agaceri kubera abana baragakunda, nce ngura n'ikiro c'umuceri. Hanyuma nyokuru acararira aravuga ati basi ibyo 5,000 ndabikugabiye gura fana, mbone ko munyoye agafanta, ndazi ko mugakumbuye, mbone ko munyoye agafanta mugabo nivyo bindi ucubigura muri ivyo 5,000. Murazi ko kera vyari vyinshi 5,000. Hanyuma rero ako gafanta turakagura turakanwa, nongera ndasuma mw'ivyo bindi nari nkeneye. Numva nyokuru ankoze ku mutima, nico nako ndababwira ko yambereye umumarayika muri ico gihe, n'ikintu yankoreye numva ntigeze nibagira. Hanyuma ikindi cya kabiri novuga nuko nyokuru jewe umugabo amaze kugenda mu ishamba, nyokuru namutinye gute, narumva ntinya mu mutwe ngumana ngo jewe ubu mabukwe yibaza ngo umuhungu nije namushushuye ndi umudamu w'umunyamukoshi, narashitse umuhungu acarawomoka, numva umengo nije w'umunyamakosa, nkumva mabukwe ndamutinye cyane n'uwo muramukazanje nkumva ndabatinye kubera baca babona umengo ndi umunyamukoshi, narashitse umugabo acaragenda. Urumva kumbe sinamenya yuko nabo bafise ubwoba. Mu nyuma niho mabukwe yanyagiye, twicaye nyene turi muhira turiko turayaga, ambwira ukuntu nawe yantinya, akumva arantinya, akumva afise ubwoba ku bwanje. Nawe mu mutima iwe harimwo ngo mbega uyu mukobwa w'abandi twakuye iwabo tukamukura iwabo kugira aze kugorerwa mu muryango wacu, ubari wenyene, ubarakenye, akagumana agahinda n'umubabaro. Tubiyaze ndatangara, kumbe nabo bari bafise ubwoba, nanje nkagira ubwoba ko ari je munyamakosa, nabo bakiyagiriza ko ari bo banyamakosa. Duca turabiyaga, twumva rero imitima yacu iraruhutse twese. Hanyuma numva ndabashimiye ko nabo nyene banyihanganiye
yuko nyene kandi bumva bafise agahinda kubera umugabo yaciye agenda nanje numva nabo ndababwira ukuntu nari imerewe twumva rero turaruhutse twese mu mitima rero ndashima Imana cyane kubw'uyu munyokuru uretse ibyiza yangiriye nta kibi na kimwe nigeze ndamubona ko bimwe ngo vyahina bukwe n'umukazana naho urumva ko yari yifitiye ubwoba nta mwanya yari afise wo kunyanka cyanye wo kugira ikina kiriya yari afise ubwoba kumbure ko nasigaye je nyene rero twabanye amahoro narakundanye n'ukuntu ari courageuse yihangana gose narabikunda nkamwigira ko nawe akantera intege ko yandonse nduwihangana ivyo bintu ndabishima cyane gose ko atambutse ataco dupfuye numva hari igihe umuntu agenda ukumva umenga uramufitiye ideni kubera hari ivyo mwapfuye mutatunganije jewe ntaco twapfuye kitatunganye twara amahoro tuguwe neza uretse ko jewe ntwari ideni kubera nari nipanze ko kuwa gatandatu tugorobezanya kubera je ntitwari duherukanye twaranyuranwe bamutwaye muri controle jewe nanje nduze ruguru nipanze ko kuwa gatandatu ngenda tukagorobezanya tugatera inkuru za numva kuwa gatanu rero bigenze uko ako novuga ko ariko kanambabaje cyane hanyuma ikindi ku munsi wa kabiri bari ibujumbura jewe ahantu nari nicaye ndiko ndasenga Imana yampaye imijambo ryo mu musiguzi 8:8 Imana irimpaye ndavuga ibi jambo rinje ko bigenze gute jewe ibi bintu by'abapfuye ibi vuga bapfuye ibintu binje ko bigenze gute anje navuga nti muga ntaco wosanga hari ahantu ndi mu kuja mu kiriyo niba mpijambo ngo mvuge nzoca ndarivuga ncanandika ko muri Bibiliya ikiriyo kugira sinze ndavyibagire ndatangara n'ijambo rivuga ngo umuntu numwe afise ububasha bwo kwigumira nkemu ziwe canke afise ububasha bwo kuzibira urupfu niko ijambo ryavuga nca ndabona ko ari ijambo ryo kuvuga hari umuntu yapfuye rero kumbe sinamenya yuko ari ijambo nyene giwacu Imana irikira ko hari umuntu agiye kugenda nyene angaye numvise kuwa gatanu bambwiye ngo arapfuye nca nibuka iryo jambo ko nari narihawe numva ndatangaye rero ndasozereye nagomba gusozera nanje shima cyane abantu batubaye hafi gose muri no misi hari hababaye hafi abari no Ingozi mu misi y'ikiriyo burya wabuze nuronka bakugerako ni ibintu urumva ugumana gahinda ariko iyo abantu baje urabona yuko ufise abantu kandi iyo bahari baranakwibagiza uwo mubabaro ababaye hafi abari n'Ingozi ababaye hafi kuri twebwe twari ni Bujumbura mukadushigikira mu bikorwa bitandukanye hanyuma uwundi dukengurukiye abandi babashimiye ni Evrard twavuganye na muramukazanje yavyibagiye gataca arantuma kubera turi bamwe acarantuma nze kuvyibuka tumushimire Evrard kandi nanje by'ukuri vyari ku mutima Evrard n'umutambukanyi wiwe kubera ejo bundi mu bihe biheze umukenguza amateka aronse ibikorwa murabona ko bakorera Igitega yaciye amusaba Evrard kuko yari yubatse urugo rwiwe yagiye nyene kuba ahandi acaramusaba kandi ndibuka ko twanabiyaze ko aramusaba kugira ngo baze babe hajya muhira kugira ari Gitega nyokuru ntaguma ari wenyene umukazana wiwe azaragenda ari abanyokuru bamube hafi kandi barabikoze cyane Imana yo mwijuru ibaheza tubashimiye kubera babitahuye bari gushobora kuvuga bati twubatse ugwacu reka twigumire kwa twenyene
nimutugore ariko baravyemeye baraza barahaba kandi bagumye hafi ya nyokuru adahari rero nta bwoba yagira yaramenya ngo muhira hari abantu bahava bamuraba nyokuru turabakengurukiye cyane mwarakoze kwemera nibikorwa byose mwabandanije gukora kubwiwe nubwo yari nyokuru wanyu ibyari byo byose mwari gushobora kumva mwoba mwenyene mukanezerwa n'ubuzima muri mwenyene mwari n'abageni ariko mwaravyemeye turabakengurukiye cyane mwese Imana ibahezagire imbere yuko bashikana mu mirimo hafu dusabe Gaspard